Nitwa Kubwimana Richard, nkaba mvuka mu Kayanza. Benshi banzi kw'izina rya Macade, niryo zina ryamamaye muri uyu muji no muri uyu mugwi mwiza wacu wa Vitaro. Twebwe ko imyimenyerezo igenze, icambere turabikengurutse, ica kabiri turashimye ukuntu indongozi zacu zagerageje kutugurira abakinyi, kandi zikagura abakinyi basanzwe bamenyereye Primus League. Ntabwo bagiye kurondera ba bana bo mu vyicaro vya kangahe, barondeye abakinyi basanzwe bamenyereye shampiyona. Mwese ndabizi yuko mubizi ko mu mwaka wo hirya igikombe twagitahukanye, ariko turashimira Imana ku kibanza duheruka kuronka muri uyu mwaka turangije, ariko uyu mwaka nawo tugira dutangure, twifuza yuko igikombe twogitahukana, kuko twebwe ikintu dushira imbere ni ugushigikira umugwi wacu wa Vitaro. Nta kindi dushaka kuri Vitaro atari umunezero. Icambere ni ukwongereza inguvu mu bijanye no gushigikira umugwi, kurushirizaho aho vyari biri, aho ubundi burongozi bwagejeje, turabe ko twokongereza inguvu kugira ngo turabe ko umugwi wacu wokomeza gutera imbere. Ari nk'uko mwaravyiboneye muri Assemblée Générale yabaye, baradusavye ko ubwacu abafana kwigurira umukinyi, harya nyene mwaribonye ko kuri Safi Garden twaciye ducanga amafaranga agera ku miliyoni 11. Umuntu akeneye imayo arashobora kundondera jewe nyene perezida w'abafana ku nimero ikurikira 61 474 879 canke bagashika kuri bare ku Mubogora Gare du Nord, hampande ya Limitere imayo ucironka. Akabirya nagomba nongereko nkuko naho ndanabikora, hariho prime izohabwa uwutsinze amagori. Iyo prime izotangwa na bare ku Mubogora. Hariho prime utsinze igori, utsinze amagori abiri, hari prime izotangwa na bare ku Mubogora ku mukinyi wa Vitaro azoba atsinze ayo magori. Ubutumwa noha abafana ba Vitaro nuko boza barasidukana n'iyo nka ku bibuga, aho dukora imyimenyerezo, aho tuzoba twakiniye, kandi nabatumirira ko boshiramwo inguvu cane mu gushigikira umugwi wacu wa Vitaro. Burya bavuga mu Kirundi yuko inka ikamwa ico yariye.